Haraheze iminsi bamwe mu baririmbyi b'abarundi n'abandi basanzwe bakoresha imbuga hwaniro bita réseaux sociaux mu kumenyekanisha ibikorwa vyabo mvabwenge bidoga ko izo mbuga zitabahemba bitewe nuko bazikoresha bari mu Burundi. Ndabaneze André azwi cyane nka Andy Mwage asigura ko intambamyi ari nyinshi kuko usanga abaririmbyi b'abarundi bakorera mu ruhombo. Nituba turi à l'aise puisque ari bamwe bakreya ku bindi bihugu mugabo byari kuba byiza iyo tugize tubikorenga mu Burundi twaba dufise iyo localisation yo mu Burundi ni kuvuga ni ikintu cyofasha abaririmbyi na industrie musicale yose. Nayo ku bwa Toussaint Ruberintwari umuhinga mu bijanye n'ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi yemeza ko izo mbuga zihemba ariko zigahemba intica nikize mu gihe ivyo washize ko birabwe cyane n'abari mu Burundi. Kuko nka YouTube uronse views zo mu Burundi nta mahera uburonse. Izo mbuga zose no kuvuga uronse babira bari ngaha nta mahera bikwinjirije nubwo babiriha. No kuvuga bisaburo nk'abantu bari hanze kugira ngo amahera yinjire. Rero urumva birariha mugabo ntibishemeye. Toussaint Ruberintwari arasigura impamvu ituma izo mbuga nka YouTube zidahemba uri mu Burundi n'akamaro vyari kuzanira igihugu. Atamasoko ava muri ico gihugu aja muri Google mu gisata cha AdSense gihemba niheza ngo igarukane nabo ngibaha amafaranga nico bimusanze gihari. Urazi ko abandi artiste mu bihugu naho uja muri Tanzania usanga batunze. Usanga batunze kuko ivyo bakora birafise agaciro birabinjiriza amafaranga aboneka. Mu gihe bikunze izivyo zo mu Burundi zigatangura guhemba. Jo bana karusho kubijanye n'amafaranga mva makungu amadolari kuko acinjira ari menshi. Uno munsi ugwaruka rutari ruke rw'abarundi barahurumbira gukoresha imbuga ngurukana bumenyi mu kumenyekanisha ibikorwa vyabo mvabwenge babicishije kuri YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, Boomplay, Shazam n'izindi mbuga zitandukanye.